Ibihe byiza cyane kuri mwege mwese abakunzi ba Ubutumwa podcast. Nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose, abari hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura. Umutekano nizere ko ari wose, turi mu gihugu ciza cyane tubinezererewe. Abari hakurya y'inyanja nizere ko mumeze neza cyane rezami. Abakunzi ba basketball beshi bagumye banyandikira ama message bakambwira ati papa Ubutumwa tubwire inyenyeri n'imfube, ati papa Ubutumwa tubwire uko weekend yari imeze, ati papa Ubutumwa tubwire ni bande bigenje neza. Mu bigenje neza Aigle Noir ntabwirimo cyo mubanze mu cyumve cyo Aigle Noir ntibyakunze ko yigenda neza muri weekend. Ari nayo mpamvu mu kubivuga ndayivuze ndayambaye. S'il vous plaît abantu bari muri Aigle Noir nanje ndimo kuko ndayambaye muno mwanya ndayisupporting. Harageze ko ibintu bihinduka muri Aigle Noir Basketball Club. Aigle Noir Basketball Club ibintu ntibimeze neza. Umumenyereza jewe Suleimani niyo nkuru ibyo maze kubona kubamenyereza nabonye muri basketball mwino champion bamenyereza muri basket. Aigle Noir iri ku rundi rwego ubona ko ibuze ikintu bita les techniciens abantu bo muri Fondation Pax mudufashe. Aigle Noir tuyizi nk'aba fighters, ni nayo mpamvu nashimye kwambara kano gapira kugira ndabibereke aba fighters. S'il vous plaît, how ushobora kuvangura fighter ukabushobo ugenda ugatsindwa nabi ubabajwe n'umuntu ari yakiza muri championa atanazi ni yo n'inzira imujana ku gikombe, wewe waranabonye niyo nzira warumaze no kuyicamwo, eje akaza akakunyukura akagutikura akagukubita amanota kubabaje. Fighters Aigle Noir birakwiye ko impinduka ziba aho ubutumwa ndabukubita umuntu biyita kocha wa Aigle Noir. Mu muvandimwe ikintu bita kuganira n'abakinyi ni ikintu gikomeye cyane. Match wakinye na Ryan team byagaragaye ko abakinyi bidoga ko batagize iki muri ko murakominikana nabi, yaraboneka nawe warabyiboneye. Icya kabiri, ekipe yawe irimo abakinyi unovuga ko bataramenyerana bamenyereza muri ko kubamenyereza bamwe mwurana ko bavuga n'ururimi umudahuriza kijana kwijana, peut-être urwo rurimi n'ururimi rwabo umuntu avugira ingara ukabutajyumva uramenye ngene muganira. Sport n'ururimi rukomeye, uramwereka technique mawa byane ukabimusigurira ukoresheje ubwo buhinga byo bimenyetso. Ariko mugiye mu kuza muvugana mushwana cyangwa se umubwira ati gira ibi nibi ntabitahura ukora yawe atabikora bikagushavuza, ico gihe cyose birapfa. Rero Aigle Noir kugira ngo ibintu bihinduke nuko nabakinyi bari muri Aigle Noir harimo abadakwiye kuba mu ikipe bita Aigle Noir the fighters twakunze beshi barazwe na basekuru. Aigle Noir hari abantu bayirimwe badakwiye kuyibamwe. Aigle Noir ibuze ikintu bita abahinga ro muri Aigle Noir Basketball Club barakenewe. Raja kukunda Aigle Noir uzufashe turonke umuhinga aja muri Aigle Noir Basketball Club. Raja twe muri football bimeze neza turashima ni ya mbere ifisa amanota 52, ariko muri basket muri basket byase Aigle Noir Basketball Club ntaco irikiraduha cerekeranye n'umunezero. Ibi bintu ndabivuze kugira ngo tubone impinduka kuko Aigle Noir navuze tuyize nk'abafighter, tubaze nk'abagwanyi, tubaze nk'abantu barondera amanota. Aigle Noir Basketball Club ni murondera amanota nkuko muri football arondegwa, nkuko bakora, nkuko bitanga lo technicien Jimmy abacapira abakinyi hariya muri Aigle Noir Football Club akabereka. Ubu muri national equipe nationale y'abahungu y'abakuru tufisemwo abahungu bavuye muri Aigle Noir bagera kuri babiri. Keita dufisemwo Keve. Aigle Noir ya basketball naho bozohamagara muri 2027 nta mukinyi wa basket avuye muri Aigle Noir yozamo. Peut-être umwana bita Latif arashobora kuzoduga akagera kure akabeje muri nationale ya basket, ariko niyaguma mwino mu minwe y'aba technicien ndiko ndabona muri Aigle Noir nagize ubwoba. Jewe rero nk'umukunzi wa basket, nk'umukunzi w'ikintu bita Aigle Noir hatagiye ko Basketball Club, Aigle Noir Football Club nibindi turasabye bikunda ibi bintu bikorwa. Ndabivuze uko mbona ko bikwiye nk'umuntu abona ibya Aigle Noir. Ego tubyemeye ko gutsindwa n'unani birumvikana na Ryan team rezami. Abakunzi ba Aigle Noir muri commentaire n'abadakunda Aigle Noir mutubwire namwe umuntu hakwiye gukogwa iki muri Aigle Noir Basketball Club. Ko Aigle Noir ya football
iradanangiye irubatse irakomeye igaburira mu guserukira gihugu ifise umukinyi muri Nice ifise abakinyi hehe abakinyi la majority bakina mu club yo ngaha mu Burundi muri football bava muri Aigle Noir aho muri basket urabona abakinyi bava muri Aigle Noir bakaje mu ma club bakazoperforminga nkuko abandi bariko barabikora muri football ngejejaho turindire ikizokogwa kuri Aigle Noir yakunzwe n'abantu benshi cyane n'ubikundwa n'abantu benshi cyane ariko Aigle Noir ya basketball hari kibuza